Barundi kazi nshuti mwese bagenzi. Imana se umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe yoyo ishikanya Abarundi kuri uyu munsi bajya bakaryama. Kuri uyu munsi turi n'akanyamuneza ntangere ko gushimira Imana mushobora byose yaduhangaje tugashika kuri uno munsi turi bazima. No munsi udasanzwe kuko ni cibutso cyuko Abarundi mweretse amakungu ko mwashitse mu bigero mu gutsimbataza intwaro ya demokrasi mu gihugu cyacu. Turahimbawe kandi ko uno munsi ushitse igihugu cyose kirangwamwo amahoro n'umutekano. Ivyo navyo bikaba ari byo byatumye Abarundi babandanya ibikorwa by'iterambere. Ivyo biradutera intege n'icizere ku migambi twiyemeje igihe twatangura amabanga yo kurongora igihugu tuzoyishitsa. Noneho sagaseseshwa rumuri wihweje ijya nino ukabona ubwira Abarundi bariko bararangurana imigambi yo kwiteza imbere, urabona neza ko tutavomera mu kiva tubwira bumva. Ukubitije naho akajisho ku rugero uburimyi n'ubworozi bigezeko, urabona ko umunwa ufise icyo ufungura, umufuko wose uriko urabomboka. Barundi kazi bagenzi b'Uburundi, twatanguye ikiringo tuvuga ko ihangiro ari uko umunwa wose woronka icyo ufungura. Twari tuzi neza ko hakora mu nda. Twavuze kandi ko umufuko uronka amahera kugira umuntu wese aba mu Burundi ashobore kwikenura mu kuronka ubuzima bwiza. None imyaka 4 irarangiye, reka kaba karyo ko kurimbura intambwe tugeze ko mu migambi twari twiyemeje. Icambere dushima no gushimira Imana mushobora byose kuko twarasenze turumvirwa. Imana irugurura ijuru, turaronka imvura ivuye mu ijuru, yongera iratwugurura amaso, turabona ko dufise amazi yiburuka mu misozi no mu mibande, ko rero atodupfa kubusa. Abarundi barakanuye, barabona ko umuntu wese atungwa n'ibikorwa by'amaboko yiwe. Twese hamwe kuva kurwaruka abakenyezi n'abagabo bakuze twaravuye hasi turakora. Uno munsi nshimishwa ko no mu majambo y'imyidogo numva bavuga bati turabuze iki, mugabo ntibavuga ngo turabuze amahera yo kukigura. Kandi nico bavuga ko babuze si cimbugwa cy'u Burundi, ni cimbugwa mva makungu. Turashimishwa no kubona kandi ko Abarundi batahuye ko turi kumwe twese bishoboka, barasubira ku muzi. Abeshi barijukiye gukorera hamwe mu kibiri, ndetse batahura ko n'amatongo bayashize hamwe bizana karusho. Barundi kazi bagenzi b'Uburundi, mu rugamba twatanguje kwiterambere hariho intambwe zikurikirana, ariko kubera twacerewe duhakwa guterera imigeri ibiri rimwe. Kuko bwa mbere tugwana tuva mu kinogo Abarundi baguyemwo bakakimaramwo imyaka n'imyaka. Uno munsi umurundi wese ashakira byose rimwe. Nico gituma ubifatiye hejuru yovuga ko Abarundi ari ntashima. Kuva rero mu 2020 byari ngombwa ko turaba ibiruta ibindi kuko imigeri ibiri datereka. Muri ivyo hari bihambaye kurusha ibindi, navyo bikaba ugutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo buhagararire amahoro n'umutekano, ubutungane no kugwanya akarenganyo, hamwe rero no gukingira itunga ry'igihugu n'iterambere. Mu gutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu twareretse Abarundi itandukaniro riri hagati ya leta mvyeyi na leta nkozi, kugira umurundi wese ya umukozi wa leta canke wikorera ivyiwe amenye uruhara rwiwe mu vyakora. Hari habo vyagoye maze birabananira kuvyinjiza mu muzirikanyi yabo, aribo bahavuye mbere baduhemukira, haba mu guhungabanya umutekano, mu bunebwe canke mu konona itunga ry'igihugu. Ariko abatari bake baratahuye. Nico gituma mubona Abarundi batari bake bari ku kivi, n'abahora bazi ko bazotungwa n'ikigega cy'igihugu baramaze gutahura ko ico kigega nyene ari bajejwe kucuzuza. Turashimishwa ko mu bikorwa igihugu cihutiye gukora
amahoro n'umutekano vyagiye imbere bituma abarundi bagira umwizero wa kazoza, baratangura gushira imitahe yabo mu bikorwa, gutyo abatari bake ico bakora kibazanira akarusho mu mikoro, baraharonkera n'akazi. Nta muntu no munsi yohakana ko gutekana kw'imitima vyatumye abarundi biyumvanamwo, bituma batangura gukorera hamwe mu makoperative, abandi mbere barateranya amatongo yabo kugira ngo bagwize umwimbu. Kubera uwo mwizero nyene abarundi sinzi barahungutse, abandi bahitamwo guhindura karangamuntu y'impunzi, bisabira kuba abakozi bo muri ivyo bihugu baranguriramwo imirimo. Tuboneyeho gushimira ivyo bihugu kubona vyarabizeye, bikabona ko batakiri umuzigo kuri vyo, ahubwo arabashitsi mu bikorwa. Ivyo vyose ntivyari gushoboka iyo tutihatira kugiriranira imigenderanire myiza n'amakungu. Uno munsi umurundi hageze hose ntagenda ararangaguzwa nk'uko menga bo muraba ribi. Abarundi baratemberera ayandi mahanga, abanyamahanga nabo bakaza i Burundi kandi bumva ko batekanye. Ikinezereye kurusha ibindi nuko amakungu yose yemera ko kera Uburundi wari umutwaro w'amahanga, none ubu bukaba bwabaye umutabazi w'ibihugu bitararonka amahoro. Kumwe n'ivyo ubu n'amakungu arashima ko agateka kazina muntu gakingiwe mu Burundi. Kukaba nkako abarundi barafise umwidegemvyo wo kuvuga ikibabakiye no gutanga intererano ku vyokorwa kugira ngo abenegihugu baroranirwe. Uburundi buri mu bindi bihugu bike umwenegihugu ashikira umukuru w'igihugu atahandi aciye. Muri ubwo buzima bw'abenegihugu nyene twatanguye iki kiringo c'imyaka 7 abenegihugu bafise umwitwariko w'akarenganyo bagirirwa n'indongozi zo mu nzego zo hasi, ubutungane n'igiturire. Uno munsi abatari bake baratwenga kuko hari umutwaro twabaremuruye. Mu kurwanya akarenganyo twahaye uburenganzira abenegihugu bwo kwihamagarira umukuru w'igihugu atawundi baciyeko kugira ngo bashengeze uwo wese abarenganije. Kandi uno munsi abatari bake barakenguruka. Tukaba dukenguruka ko n'abahora batanga ingurire ngo indongozi zo hasi zirenganya abenegihugu, ubu nabo nyene bacitse inkokora. Twaragwanije akarenganyo kandi mu bijanye no guha ibikorwa abakozi b'igihugu, mu gushira mu ngiro ya ngendo umuntu wese bamuhe igikorwa bakwiranye, mu kugena abarundi mu mabanga. Ubu twaravanuye na ya mvugo ngo naka ndamuhiki, ngo naka ndamushire hehe. No mu gutanga ibikorwa vy'ubuhinga ubu hatari hake dutunganya amahiganwa, uwurusha abandi akaba ari we ashirwa mu gikorwa. Mu bijanye n'ubutungane ubu mu gihugu ntawe ugikora icaha ngo cijane. Inzego z'inyamiramabi n'abashikiriza amanza baragira amatohoza kandi inkozi z'ikibi zigafatwa zigashengezwa bataravye igihagararo c'inkozi y'ikibi. Hadutse amatate hagati y'abantu naho tutarashika kwihangiro nyezina, haraboneka akarusho kuva aho dushingiye intayo yo kumugina igizwe n'abahuza wo kumutumba, tukongera tugakomeza inama nkuru y'ubucamanza kugira uwacira urwangondagonde n'amasentare yo hasi ashobore kuronka urwego yitura. Ivyo vyose bigiye kuronka akarusho ahibwirizwa rishasha rishingiye ko hasasa umucamanza umwe kugira ngo ahinyuke acire urwangondagonde. Izo ngingo zose turabona ko zazanye impore mu gisata cy'ubutungane, naho tugihanzwe n'ibirarane vy'imanza zaciwe nabi mu bihe vyahera. Tukaba twizeye ko nazo nyene zigiye gutunganywa ku neza y'ababuranyi. Ku bijanye n'ubutungane bunywanisha, turategera akababaro abarundi bafise ko wa mugwi wo kurondera ukuri no kurekuriranira utaraheza igikorwa kugira ngo ingingo zijanye n'icokorwa ku vyabaye zifatwe. Mbere ako kababaro kariko gatuma hari abashaka kudushira mu nzira idashika. Abo twabasaba kwihangana bizigiye ko umubabaro wabo ari uwacu kandi ko
kajya gatima ko kwihangana bagize kuva ubwicanyi buba ariko ko baranga n'ubu. Ahandi hoho twava tumera nka wa wundi yavuga ko impembo y'umwana ipfa mu magodoka kuko iyihuse yavyaye ibihumye. Ndabijeje ko ukuri tumaze kumenya ataho kuzoja bitebuke ingingo zizofatwa. Kubijanye n'amatongo n'ayandi matungo naho nyene ni mureme kuko ubu twahejeje gushinga ibwirizwa umugwi ubujejwe ukabugiye kuja ku kivi. Mu gukingira itunga ry'igihugu n'iterambere twarihutiye cyane kugwanya abakaboko abagiye biturire n'abonona itunga rusange. Muri ico gikorwa harabaye gukomeza intwari ibereye ituma ikigega ca leta gikora ibikorwa biramira abene gihugu. Nico gituma twahinduye vyinshi mu itunganywa ry'ibikorwa ry'ibanki nkuru y'igihugu yari igeze habi. Ubu rero naho harabagifise agatima ko kuyigabanya ubushobozi biraboneka ko ibanki nkuru y'igihugu yagarukanye akanovera kayo. Ubu koko ni banki y'amabanki mu gihe yari yahindutse ibanki yabikorera ivyabo. Tugitangura ikiringo twarabonye ko hariho abantu bari bafise intumbero yo kuburagiza ubutunzi bw'igihugu mu kuburagiza ko amahera yinjira mu kigega mbere n'amahera mva makungu ntaharugwe mu butunzi bw'igihugu. Urugamba rwo gusubiza ibintu mu buryo twarutunganije kandi rurabandanya. Intumbero nuko amahera agenewe kwinjira mu kigega yinjira yose kandi agakoreshwa yose ku neza y'abene gihugu. Nico catumye dutangura isekeza ryo kugwanya abantu bose bacisha ibidandazwa mu binywabi haba mu gushora canke mu kugurira hanze y'igihugu. Urwo rugamba rwo kugarukira ubutunzi bw'igihugu dusaba ko abenegihugu bose barereka ko ibidandazwa twashoye hanze bizana amahera mva makungu ndetse ko n'amahera azanwa n'ingenzi zigendera Burundi aja mu kigega cy'igihugu. Ni muri iyo ntumbero turiko dukora ibishoboka vyose kugira ngo ibigega vy'abikorera ivyabo mu gihugu bikingirwe. Urugamba rw'ubutunzi n'iterambere rusaba kandi gukingira ifaranga ry'u Burundi. Igikorwa gikomeye cyo gukingira ifaranga ry'u Burundi nuko abarundi twese tuja mu bikorwa byo kugwiza umwimbu gutyo tugire umusesekara uzotuma dushora mu makungu. Ivyo bizotuma ivyimburwa vy'u Burundi ari byo bivamwe amahera mva makungu yo kugura ivyo tutiyimburira. Nico gituma dutera intege abarundi bose kugira ngo bashire imitahe yabo mu bikorwa birema ubutunzi haba mu guhingura isi ndimwa, guhingura ubutare dufise, kwega ingenzi canke gukoresha ubwenge Imana yaduhaye. Amahera avuye muri ivyo niyo aha agaciro ubutunzi bw'igihugu. Ni muri iyo ntumbero mwabonye ko uburimyi twabugize amayeri y'urugamba rw'iterambere. Abarundi barafashe umwiyemezo wo gukora ibishoboka ngo umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko uronke amahera. Ubutegetsi bw'igihugu nabwo mu guherekeza uwo mwiyemezo w'abenegihugu bwaragerageje mu gufasha gusahiriza abenegihugu mu gutanga ibice 75% ku mahera boguza ifumbire n'imbuto. Dufatiye kuri ako karorero turemeza ko ejo aho bukera igisata c'ubutare n'igisata c'ingenzi n'ubumenyi bizotera imbere kugira ngo Murundi wese aronke amikoro ashobora kumukenura. Tunezerejwe nuko turavye Abarundi ku maso tubona ko bafise ubuzima. Uba Abarundi batari bake bariko barubaka utuzu twiza, barambaye uduhuzu dusesuka, barafungura uko bavyifuza. Nivyo turabona agahaze, ariko turakwiye kumenya ko iyo utanguye urugamba rw'iterambere rudaca rurangira ubwo nyene. Umuntu yama mu vyipfuzo imisi yose, arosa iki aca yifuza igikurikira. Mbere nka wa muvuzi w'inanga niwe yaharasha ati mbega umuhigwe kuri iyi si ninde. Iyi si ni y'ivyifuzo vy'umubiri, umuntu biragoye ko anyugwa. Nico gituma na shetani taburaho imenera mu gihe hari abantu.
dusubije amaso inyuma aho hambere hakera tukiri mu ntwaro ya gikoroni twipfuza umwidegemvyo w'abarundi mu kwitunganiriza kazoza kabo. Bukeye kabiri twarose ntayo kwigukira hatangura kuza intwaro y'ubugunge, duca twifuza intwaro iharanira abene gihugu. Iyo nayo yaraburabujwe, haduka ingwano mu gihugu. Mu kuyivamwo abarundi bose bifuza amahoro, maze amahoro tuyarose duca twifuza amahoro mu nda. Ubu rero twarose umwizero k'umunwa uri kuraronka. Abamaze kuronka umusesekara, umupfuko karonka, bipfuza kugendera mu bihinda bisaba igitoro, bipfuza kunywa agapfundikiye, bakifuza kurya utuvuye mu bazungu ngo berekane ko bateye imbere. Nivyo turumva imwedodombo hirya no hino, mugabo ikinezereza kurusha nuko dusangiye umubabaro. Ico ciza turondera na jewe ndakibuze nagishaka. Igihambaye nuko twese atawe twakwagiriza ko ari watubujije kugishikira. Ubu rero ko dusangiye ingorane ntizitume duta ubwoko, kuko burya kugira umenye umusaraba wikoreye imbere yo gutisha vu ku bantu ni vyiza ko wobanza kuraba nabo umusaraba bahengekeye, kuko hari aho wosanga ivyo rirana ari vyo abandi baririra. Twokwama kandi twibuka ko inda ndende ihumira indya ikica kokize. Bavukanye, uno munsi hariho abaguma barondera urwitwazo kugira ngo bakwegera abantu mu mugararizo. Kugira mu bitegere neza tubanze turabe ibihe turimo, twongere tubone iyo turiko twogorora tuva. Muzohura n'umuntu akakubwira ngo ubukene bw'ubu tuzovamwo gute? Mbega ejo haheze yaratunze, yahombeye hehe? Nimumenye ko uwavuga uko aho hahise yarara ntibuca. Ico gihe yavuga ati mbega aya magume tuzoyavamwo gute? Ariko ubu yipfuza umudugararo kugira asubire muri ya magume. Tubimenye ko shetani ikosha kwica wawe, wamara kumwica ikigira ugasigara uricuza. Tugume twibuka ko turiko duhindura ibintu, kandi namwe murabizi ngo atagapfuye ntagakira. Hariho abantu bari babeshejweho n'ubugunge bakajya ivy'igihugu abandi barorera. Abo rero abo dutanguriye gusabika ivy'igihugu bameze nka wa mwana w'imfura iyo akurikiwe atamutorana agatiro. Hariho abari babeshejweho no kurya ivy'abandi barondeye, none ubu uwabirimye ni wabirya. Aho kwiga kubirondera birabagora, bagaca bashaka guta abandi mu rudubi nka ya nyabu yacika umurizo igacanura izindi zose kuyica ngo irazigora itwara. Hariho n'abahora baja inama n'indongozi zibahebera bonyene inzira yo gutunga, none ubu tuzanye umwidegemvyo wa bose birabagora kwakira. Mbere hariho n'abari batunzwe na politike yo gutungwa n'ivyicaro, agatoki kabo kakaba kari karamenyereye kunyonora. Nabo kubatunga ntivyoroshe, kandi abo bose ingorane zabo ntibazishira hejuru, ahubwo bazitiza bose. Nico gituma mubona ibibazo bishigwa ahabona ari ibibazo rusangi, atawe tuvyagiriza ngo niwe aturiye. Hariho rero n'abandi batarira busema, nk'abo twita babiryanguze. Ivyo tubibona mu ntara ya Rumonge kubera barima ubwoko bumwe vy'ivyimburwa. Nabo iciza barafise amahera bakura muri ayo mavuta y'ibigazi, abandi nabo mu gisagara ca Bujumbura nabo batunzwe n'isoko gusa. Bagize ingorane kuko ivyo kurya bitabashikira neza, hamwe kubera abadandaza babigira nkana, ahandi kubera imiduga itaronka igitoro gikwiye. Kubera rero ubukene bw'ivyo kurya mu isoko, ababidandaza bagaca bikika mu kiza. Ariko nagira ndabaremeshe, injya mu Burundi nijya nawe. Ikigoye no kuva mu ntara zija muri izo ntara zirimwo abatunzwe no gusuma. Aho turiko turabitunganya dufadikanije n'abajeje intwaro kugira ubu bwa vuba bizobashikire ku kiguzi cababana n'ico mu zindi ntara. Ko ibibazo ari rusangi, ubu hari hageze ko tuje hamwe twese
tukigira hamwe ingene dutora umuti w'ingorane dusangiye. Gutyo ntacyo tunanira turi kumwe twese birashoboka kuko umutwe umwe ntiwigira inama. Noneho tweho turacafise nubwo ducumbisha kumwe. Ubu hari abandi batubwira ngo havugwa bubezwe. Ibibazo by'ubutunzi biri ku isi yose. Ndasavye abarundi kwima amatwi basesa nkuyoze. Abo bavuga menshi muraraba neza ko ahubwo atarabashaka kudutesha yangumba yo mu 2040 ngo dusubire inyuma kumwe bene Israeli bari basigaje urugendo rw'iminsi 40 hanyuma bakagarariza. Mwibuke ko Imana yabahaye igihano ko atawushitse mu bigero azohahonyora kandi vyabaye ivyo. Vyiza two kwibera nka wa mwana w'imfuvyi abagayotsa canke tukaba nka wa mugabo agayamira tukabumbwa n'ivyo dufise. Bavukanye hari ibimenyetso vyinshi bitanga umwizero tutokwirengagiza kugira ngo tubone ko imbere ari heza, nko kubona Abarundi barakanuye bakazirikana ko igihugu ari cabo kandi bategerezwa kugikorera atari bagisiganije, bagahaguruka bakiyubakira inyubako rusangi, ibibuga n'amasoko vya kijambere, amasomero, amavuriro, ibitaro, amazi meza, uburaro bw'ingenzi, ibiro vy'indongozi n'ibindi vyinshi. Ni intambwe ikomeye iduha umwizero kandi idashobora gusubira inyuma. Igihugu cacu kandi gifise ubutunzi bwinshi kama bushobora kugiteza imbere mu gihe gito. Isi yacu imera imbuto zose. Dufise imvura igwa mu gihe kinini c'umwaka, inzuzi n'amasoko mu ntara zose, ubutare bwinshi bukwiragiye mu ntara z'igihugu n'ibindi vyinshi. Dusabwa rero guhagarika kurirana ivyo abandi baririra, dukamishe mu mahoro ivyo vyiza Imana yaduhezagije, maze twigabe twiganze kuko twigaburira, dusezere kuzera inze nk'umugendanyi. Barundi bene wacu, imbere yo gusozera twashaka duhamagarira Abarundi bose kugenda tubona kumwe iyo turiko turaja, turabe iyo twerekeza, ubona ivyijiji abatahuye kare bamusigurire kugira ngo ntidute umwanya w'intumbero twihaye w'imbona kazoza y'igihugu cacu. Umwe wese aje ku kivi mu vyo yumvira ko vyomufasha gushika kuri iryo hangiro, hanyuma tugendere ubuntu kuko ivyo twifuza tuzobishikako mu gihe tuzoba twubatse imibano myiza itonyorotse, imota ubutungane hagati yacu, dusangira akabisi n'agahiye mu mahoro yubakiye ku rukundo. Mu gihe tuzoba twibohoye imigozi yo kutabona iciza mu bandi, tukagaruka ku isoko ry'ubuntu bwamye buranga Abarundi, nta nkeka ko tuzoteza ikivi imbere n'imbere y'ikiringo twihaye. Ico nipfuriza Abarundi banyizeye bakampunda amajwi ngo ndabarongore, no kubona Uburundi bufise iteka, ababwo babunezererewe bari mu gihugu kizira injyane n'agacinyizo, bunze ubumwe butaregarega. Intambwe tugeze kuno munsi tuyikesha ubumwe buturanga. Ntitukarekure iciza twafashe, turi kumwe twese birashoboka. Imana ibahezagire, murakoze.